iyo rero umuntu agwa quelque chose wama uba uri munsi yiwe wamukora ibyo uwo muntu agutumye sibyo Pacifique ntiyiteze guhinduka ahubwo Pacifique yiteguriye kwama azimiza abantu rero kubona nyine icubiro yaramuvuze byamuhaye power abona kumengo n'umuntu arenze nagiye mbona ahantu kumbuga hatandukanye bashobora kumwataka cyane gose baramwataka babona ko nivyo yagize ari nk'ibinyoma reka ndakureka ahantu gituma Pacifique ari umuntu aciriritse cyane kandi umuntu w'umunyabwoba Yes, nkundira kandi tubaramutse mu mwese mudukurikirana muri komande zine zise turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. My name is Ram Promoter. Nibaze ko umaze gukora subscribe utarakora subscribe, like, share, comment no bandanye bikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ghost Day is another day, another blessing, another beautiful day. Nibaze ko wagize umunsi mwiza, nibaze ko wagize uguhezagirwa cyane. Turi kwigenegerezo rya 21 ukwezi n'ukwicumi mu 2025 nawo munsi uhambaye ku gihugu cyacu cy'u Burundi kubera ko niwo munsi incungu ya demokrasi yashoboye kugandagurwa n'abansi b'igihugu. So turahojeje kandi abarundi bose muri rusange turahojeje umuryango wa nyakwigendera President Melchior Ndadaye. President Melchior Ndadaye ndabibutsa ko ari mu president yarahije gutogwa yitorerwa n'abene gihugu abansi b'igihugu no kuvuga baca baramuga ndagura no kuvuga dusubiye kwitorera inyuma ya president Melchior Ndadaye dusubiye kwitorera abarundi basubiye kwitorera umupresident wabo mu 2005 murumva ko twari tumaze imyaka myinshi imagine kuva 1993 tugasura kwitorera umupresident kugera muri 2025 no kuvuga imyaka 12 ya souffrance. Mu myaka 12 yaranzwe amagume guhunga bamwe baricwa abandi baragirirwa nabi. So ariko kugeze isaha turajya tukaryama ibintu byo gushima amahoro n'umutekano ni wose cyo ni kintu cyera mvuga ni kintu cyo gushima cyane gose kuko ahari amahoro umuhoro uramwa kuvuga ntushira gutera imbere ata amahoro n'umutekano ufise iwawe. So reka rero tubishime cyane ego hama twamamaze ni muri Unaskoki azi ko tudashobora gukora nga tutamamaje ni muri Unaskoki nishiramwe ryagiye kugira ngo ririme igiterwa cy'ikibonobono barahamagara barundi bose kukirima cyane gose ababishoboye batabishoboye nabo murashobora kurima ibiti bingahe ibiti bitatu gusa abo ni bamwe bantaho nikora bashobora kurima ibiti bitatu gusa barahamagarira abanyamitahe gutwarayo imitahe muri Unaskoki kugira ngo babe abanyamuryango maze kuba umunyamuryango muri Unaskoki ubufise amahirwe menshi yo kuronka akazi mesherezami mugiba kubonyemo ubutwari canke ubushobozi ndabivuga kuko ndabifitiye intahe nzi abamaze kukaronka. So nawe rero ushobora kugenda ukabikora kugira ngo ube umwe mu muryango wa Unaskoki kugira ngo dushobore kugwanya inzara dushike mu mbona kazoza twese turi hamwe tumeze neza cyane. So ni kumugwa building company ni societe shashaje kubakira amazu ushobora kutwitura tukaguza n'aba engineer bakakwereka amaplan mu gihe uba ufise ubushobozi bwo kubaka iyo nzu yawe karibu cyane tuguza n'aba engineer babishoboye bakubakire inzu igezweho cyane. Ibyo rero ubikeneye witura kumugwa building company. So uramutse rero ipointi yanje shatse kuvuga ni ku mugabo Pacifique ariko aragerageza guhangara nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Ni ibintu jewe nakiriye ubwanje answa nakiriye navyakiriye nabi mbonye post yakoze ayishira ku mugaragaro ayishira ku mbuga ziwe je sinabikunze kubera ko burya umukuru w'igihugu nurundi rwego. Umukuru w'igihugu si umuntu wo gutamunda suko nyene my friend mesherizami umukuru w'igihugu nikindi kintu. So reka rero tushimira abantu bose mugwa mukora subscribe ku rubuga mu bandanye mubikora je namanda bashima bujye muri abantu bicubahiro cyane gose. So reka twinjire mu kiganiro nyezina kubera ki Pacifique yashoboye kwifatira mu gahanga kadavyita uko nyene umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi
Evariste Ndayishimiye twarabonye aka video ariko aragerageza gukebura abarundi batomera nka Pacifique Ninahazwe kubera ko Pacifique Ninahazwe ari umwe mu maposti yugiye kuyaraba je no bivuga nkanabishimangira amaposti ya Pacifique na maposti asambura ukeneye kumenya impamvu na maposti asambura no kuvuga iki na maposti agira ari kuri kote imwe nta maposte yigira avuga ibyiza ibi ndabivuga ndabishimangira kuko ni mugende ku mbuga za Pacifique nimwabona ahantu ari karakeza leta yacu canke keza umukuru w'igihugu ko kwibi bintu ari karakora byinza habo nta na hamwe uzopfa unabibonye so kubera kinone Pacifique inyuma yuko president muvuze umenga yaciyazana umushuhira arashuha cyane gushika naho aca afata icubahiro ca president wacu abona ko n'icubahiro ciwe byo bari cyo kimwe aho yaciye kuvuga nti atunganye inama rukokoma izobera ku radio ngo amuvuguruze ku byo yavuze ngo imbere y'abarundi ngo natabikora ngo bizokumvikana ko ibyo president ashikirije bwo ari binyoma Bo nukuvuga Pacifique ninde Pacifique n'umuntu akorera ku mbuga nguruka musaza Pacifique ni nkajewe n'umuntu akorera ku mbuga nguruka na bumenyi urumva kuko Pacifique amashuri afise niyo twese dufise Pacifique so umuntu hatari Pacifique avuga ngo atwara ngo ikintu ngitwa fokode ico kintu fokode nakiravye nuzuramenya na biro yacu urumva ni ikintu kiri mu majambo kiri ngaho Ngomba Pacifique musaza ngameze nk'umuntu w'umuteka mitwe. Muteka mitwe ni washobora gukora ikintu. Ico kintu kabura na adresse yacu. Urumva? No kuvuga iki rero Pacifique n'umuntu asanzwe n'umuntu akorera ku mbuga ngurukana bumenyi. Abantu bakorera ku mbuga ngurukana bumenyi nyene icubahiro abafise kuko arabikurikirana ababazi. Urumva abavuga ibyiza, abavuga bibi bose arabazi. Rero gukebura abantu akamansioninga izina giwawe akarimansioninga ntibisiguye ko urenze uhambaye ahubwo yakunenze yagaye ibintu wewe ukora ubundi nk'umuntu w'incabwenge Pacifique yari kuca yirimbura kavuga ati kubera iki nyene icubahiro amvuze kano majambo ubwo sino bandabikora nabi mugabo rero ni bimwe nama mvuga iyo uri kurakoreshwa biba bigoye ko wihanura kubera ko umuntu agukoresha mu gihe aguha quelque chose sivyo iyo rero umuntu aguha quelque chose wama uba uri munsi yiwe wamukora ibyo uwo muntu agutumye sivyo Pacifique ntiyiteze guhinduka ahubwo Pacifique yiteguriye kwama azimiza abantu rero kubona nyine icubiro yaramuvuze byamuhaye power abona ko mengo n'umuntu arenze nagiye mbona ahantu kumbuga hatandukanye bashobora kumwataka cyane gose baramwataka babona ko nivyo yagize ari nk'ibinyoma reka ndakureka ahantu gituma Pacifique ari umuntu aciriritse cyane kandi umuntu w'umunyabwoba Pacifique n'umuntu w'umunyabwoba ati gute Pacifique abantu bahora bakomanta amaposti yiwe barashobora kubitubwira Pacifique iyo ugerageje no gukomanta icyumbiro cawe directement acatera ku block iyo utari muri sanse yiwe acatera ku block kuko arazi neza k'ivyo akora atari mukuri arazi neza k'ivyo ashikiriza aba ari binyoma byinshi na niyo mpamvu abona wo mubangamira mu ivyo binyoma vyiwe icagira gute acakora ikirere abona wo mubangamira mu ivyo binyoma vyiwe icakora acakwegeza inyuma kugira ngo utagira influence ku bandi ngo umwicire ikinyoma ciwe bo jeje ngaha kugira ngo nkibura abarundi bene wacu iki ni gihe cyo kumenya iyo twavuye niyo turiko turaja iki ni gihe cyo kudazokurikira ba Pacifique kubera ko ba Pacifique ni gihe kirekire babaye abagabo mbwa bagiye barakorera ku nyungu z'abanyamahanga kuko je suis Pacifique nakora ku nyungu ziwe Pacifique akora ku nyungu z'abanyamahanga niyo mpamvu ubona cyagenda hajya kandika akagumura abantu muri buki by'abaye 2015
gatwibukanye gatonya nzi neza ko ari imiryango kenshi nzi neza ko ari imiryango myinshi gushika nisa yabuze ababo bitumwe aba Pacifique mugasi nibaza ko Pacifique hari umuntu wiwe yigeza abura muri 2015 abantu rero baza badomeka abantu baza kudusubiza inyuma turakwiye kubegeza inyuma ndiko mvuga no majambo nk'umupatriote nk'umuntu akunda igihugu nta muntu n'umwe yantumye kuvuga no majambo nije nayitumye kuko nzi message iza kugera ku bantu atari bakenya even naho baba babiri gusa nta kibazo ariko mukwiye gufata ino message ndabahaye iki gihugu nta muntu azo kukitwubakira atari twebwe nyene kuko kino gihugu nabasogokuru kino gihugu hari abantu bakiviriye amaraso wewe wavutse atana bahari kino gihugu hari abantu bakiviriye amaraso kugira kibeho that is why tudakwiye kucanjanjwako sivyo ntidukwiye kucanjanjwako ntimuzogira ivyiyumviro nk'aba Pacifique bene wacu no bajya n'abantu bamaze guta umurongo bajya n'abantu bariko barakoreshwa ku nyungu zabo Imana ishime haje ino rezo sosio kuko ino rezo sosio ikiratuma abantu benshi bahumuka ikiratuma abantu benshi babonye bariko baraja tumaze gukora ibiganiro byinshi bya Pacifique sinza kuvuga ibintu byinshi kubera ko tumaze gukora byinshi murabizi twamuvuze ko byinshi niki tuje kuvuga ko message yatanze irimo n'ubugugu bwinshi na depression nyinshi cyane frere je nshobora kumbwira ukuntu abantu mwese mundukurikirana nshobora kumbwira ukuntu ushobora kwandika ibintu nkabijya ku mukuru w'igihugu frere umukuru w'igihugu atwara miliyoni 10 na zingahe z'abarundi ukandika ibintu nkabijya sinzi uba wiyumvira gute udafise depression canke ihungabana mu mutwe kuko tubwizanye ukuri Pacifique n'umuntu ashatse kino gihugu kuva kera mugagomba saza atanagitwaye agomba saza atanubunyamba kumi urumva rero no kuvuga iki uri kurabiraba Pacifique n'umuntu ariko akora akazi kuberesha bako kwiheba kubera ko ashobora kuba yarafise promesse ve ku bantu akorera ariko ntizokwigera iba kubera ko ubutegetsi buva ku Mana kugira wizegwe n'abantu miliyoni 10 na zingahe bagushira imbere Pacifique ugira kanga wewe usanga ni nimere yawe anashima mu barundi rero wowe umuntu muto cyane gose ahubwo urakwiye gusaba imbabazi ijya message wanditse kubera ko wahangaye uri igiti giturigwa niyo mpamvu ubona twebwe abana b'u Burundi tuko turavuga ukwiye guhigana na twebwe wewe uri kuri nivo ya twebwe abatwebwe sivyo nabonye ipost ya Semavumba avuga ko yanakunaniye urumva uri ku nivo ya Semavumba urumva nivo ya batwebwe ingo tuvugana na twebwe duhangara no gushuta bloka probleme yawe no gushuta bloka kandi turi muri demokrasi we demokrasi bisigura ko utayikunda sivyo hari bihi president Jambo yavuze harabagwaye kwashi wowe kurafungura ese warabumviye ikigongo cyo gihe waranditse nagake gatonya navuga ati bino bintu basi kutarakurana ikiganiro uvuga ati bujya ibyabaye kera turavyicuza pe hari abantu bari bararenganijwe uri umuntu wikika muri faiblesse z'igihugu kugira ngo ibyaze nk'umusaruro ariko uri mu bambere bandika makete basabira ibibuka uburundi nabo barundi wiri guravuga ngo uravugira uri mu batuma bagira souffrance so sinibaza so kwari gutera ibyatsi ibintu wavuze twe nk'abarundi sinzi twarabiteye ibyatsi sivyo twarabiteye ibyatsi kandi ujya n'umuvumo kubera ko kuyisa havuye Imana yisi yari mwisi n'ijuru ni icubahiro mu kigihugu cy'umwami ni Imana uvyanka wavyemera so nico rero nagomba nkebure juste ntange message ku barundi bamenye ko iki gihugu ari cacu tukibungabunge abantu nk'aba Pacifique kujya president bivuze tukwiye kubirinda meshereza tukwiye kubirinda twubaka igihugu cacu turikanye nabo bantu hatuveteza abona katubashimire cyane bariko baradukurikirana utarakora subscribe nabikore kugira ngo tugumwe tugira umuryango wagutse cyane kuri urubuga hama tugumwe tubaha ama update tongera tunashimira abantu badutera intege ni byicubahiro kubona mudukurikirana bigeza aha
turabakunda cyane mubandanye mudusapotinga dushimira cyane abantu bose badukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi ndabona abana kre hariya abana kre bampima ari Etats-Unis ari abantu ba Kenya benshi cyane bari ba Fleuri ari ba Fefe ni benshi cyane